Mu buzima ducamo duhura n'abatugwanya benshi batubuza gushika ku ndoto zacu, ariko ntacyo bitwaye, inzira yacu irahari. Mundabire nk'uyu muntu aratunze ku murongo w'imbere kubera hari habamurusha amanyama, ugwanko n'inzigo n'ibindi, bamukuye ku murongo wiwe maze atonda inyuma ya bose. Ariko murabi bitangaza Imana ikora, abakwanka, abagufata nabi, abakwifuriza nabi bose bariko baragucira inzira. Igitangaje hamwe nyuma nyine bamushitse niho bagiye gusanga hari umuryango wo kwinjira, maze bose byarabatangaje. Mundabire ivy'Imana yakorewe n'umuntu. Nshuti yanje, ubuzima bwose urimo, ivyo ukora byose, nawe ufise abakugwanya benshi, menya yuko bariko baragushikana ku ndoto zawe, bariko baragushikana ku iterambere ryawe. Ntuhangayike, ahubwo basengere, maze uzotabagwe babireba.